ngo kuno musi kuno mugoroba hagati ekipe ya Real Madrid n'ino ekipe ya Paris Saint-Germain no kinuvuga ruza kuba runarindiwe n'abantu batari bake bavuga ati mbega kuno musi ekipe ya Real Madrid n'ekipe ya Bruce ati biza kuba binarangira gute kuko no kinuvuga banashaka ruza kuba rurindiwe n'abantu batari bake yaba mu gice cy'u Burundi yaba kandi n'ahantu batandukanye ni rukino zo kubera hariya wanashaka mu gisagara ca New York aruvuga ngo ni kibuga beshi basanzwe duzi ko kirabera ko nukino wanashaka uza kurabera ku kibuga cyo kwirabera ku munsi weje ekipe ya Real Blues na ekipe ya Fluminense ku kibuga ca Madrid Stadium anuvuga ngo kuba ikirasifugwa n'umuhagarikizo mvuga gakomeye cyane twa Simone Masinake nukino varuza kuba ruhuzi no ma ekipe abiri wanashaka uriko araba ko zibiri zose ni ekipe zishaka kuri zibiri uravye zimaze kuduhura urukino rwa hafi ni rwa 2022 atwanye ekipe ya Real Blues na ekipe ya Real Madrid yatsinze ibisinisha kuri 3-1 uno musi n'urukino ruvuga ngo ruza kuba rurindiriwe basonda kintu twinjiye muri rukino Paris Saint-Germain Real Madrid ikibazo cya mbere ndavugene kumumbarira kumva Paris Saint-Germain Real Madrid ino afishe muraza kuba muyiha ishusho imeze gute bwana Houston ni afishe nizere ko abantu benshi bayiteze ni afishe abantu benshi n'urukino abantu benshi banyotewe kubona n'urukino abantu benshi banyotewe kubona ati Zabi Alonso na Luis Enrique ndafise ubuhinga gusumba undi ndashoboye gukenyura mugenzi we gusumba undi Kylian Mbappe Ousmane Dembele ninde mukinyi mwiza uno mwaka aho mbere wanashima biko biravugwa ngo yuko hamwe Kylian Mbappe yogira amahirwe yo gushobora gutakwa na kino gikombe cya Coupe du Monde Club nawe nyine ashobora guharurwa mu bakinyi bazoshobora gutakwa na gashimwe ka Ballon d'Or na mwari yari nawo mukinyi kugeza kano kanya Meilleur scorer wa yamahiganwa agira kuri 5 ku mugabane wa Buraya ico ni cyambi kabiri naco kuri no migwi yose igera kuri 2 ni migikomakomeye Paris Saint-Germain n'umugwi uheruka gutwara igikombe cya UEFA Champions League mu mateka yawo kuvibaho no mwaka tubonye Paris Saint-Germain ikomeye gusumba za Paris Saint-Germain zose twabonye mu myaka iheze yose kuvibaho kuko nishobe gutwara igikombe cya UEFA Champions League igiye gura na wa mugwi ariwe bitango n'umwami w'ino higanwa rya UEFA Champions League wa mugwi ukomeye cyane ku mugabane wa Burayi wa mugwi utinyitse buri mugwi wose utinya ariko kandi wa mugwi uno munsi rimo n'umumenyeza mushasha bigaragara yuko afise ubushobozi ariko arerekana ubushobozi bwo kugarukana umugwi wa Real Madrid twakunze kugarukana imikinire myiza n'ubwitange bwiza mu mugwi wa Real Madrid twaheruka kera tutabonye muri uno mwaka uheze kakaba ari nako kajyo keza ko kuvuga ati reka tumurabe wa Zabi Alonso wa wundi amaze imisi atwereka yuko icizere cy'umugwi wa Real Madrid ko agarutse tumurabe imbere ya Paris Saint-Germain nziza iharugwa mu migwi ifite amahirwe twa kino gikombe ca FIFA Club World Cup turabukunaza kwitanga no kwerekana imikinire yiwe imbere y'umugwi ukomeye kuko no munsi novuga ati mu nkino zose Real Madrid yakinye kuva tutangwa kumva yuko Real Madrid yagarutse mu bihe byiza nigoro kino rwa mbere novuga ati grand rendez-vous Real Madrid ifise kuri no munsi ariko kandi ugatsi ukanaraba mu mateka y'ino mugwi wa Real Madrid ndetse no mugwi wa Paris Saint-Germain mu nkino 15 bamaze guhura hari Real Madrid uzosanga iri ya mbere ifata ka mbere urumvira amenyere gutsinda n'umugwi wa Paris Saint-Germain nivyo no gutazosanga ari intsinzi nyinshi cyane kuko Real Madrid ifite intsinzi zigera kuri 7 mu gihe Paris Saint-Germain ifite intsinzi zigera kuri 5 bakaba bamaze kunganya inkino zigera kuri 3 urumva ico Real Madrid isumba ni inkino zigera kuri 2 gusa ariko kandi umukuru yamari mukuru imisi yose igitugu kirakora n'igisumbi zose ariko no munsi dushobora kubibona ryazo sirishobe gukura igasumba igitugu kuko ni Paris Saint-Germain y'uno munsi ikanganye itinyitse ego nivyo kuzosanga mu nzira bagiye baracamwo muri no FIFA Club World Cup ego Real Madrid ni ifise ibiharuro vyiza kuko na rukino rumwe yigeze natsindwa urukino gonyene rwayibereye rubi ni rukino yashobe kugabura nuno mugwi wa Al Hilal wo muri Arabie Saoudite ariko mu gihe Paris Saint-Germain nayo yari imaze gutsindwa urukino rumwe itsinzwe n'uno mugwi wa Botafogo hariya muri Brazil imbatari muri Amerika ni muri Brazil hariya ariko kandi uno munsi ni mugwi yose maze gutwereka ati twebwe turashoboye Real Madrid uno munsi namaze kuronka Zabi Alonso amaze kungarukana icizere ko nshobora guhura n'umugwari wose nshobora no kuwutsinda mfise ba Vinicius Junior mfise ba Kylian Mbappe mfise n'umwana kiri muto no musaka rigaragaza ari na Meilleur buteur wa rino higanwa ya FIFA Club World Cup uno Gonzalo Garcia mfise inyuma Ole Tchouameni uno musi yafatishije ashobora gukina hagati akagaruka inyuma gatanga vyiza ego nivyo Dean Hodgson ntaza kuba ikaraboneka mu rukino guno munsi ariko abakinyi nk'aba Antonio Rudiger baragarutse umukinyi nka Eda Militao mego nawe nyene aragarutse bugira arahari nawe nyene ari gusa ntashobora gukina ariko mfise na ba fan Garcia uno munsi ni beza bakora vyiza bamaze no kunconvaincre ati
ni hamwe nyine namaze kwisanga muri deal yo kuzana umugabo Alvaro Carreras ubundi naho iyo nkaza kumenya hakiri kare ko Fran Gash aza kuba afatisha mwene uko shanka aza kuduza urugero muri ubu buryo sana kwigwa ndivuruga ngo ndarondera abandi ariko kandi ni ya Paris Saint-Germain no musi ifise ba Achraf Hakimi beza no musi nimba ushobora kuvuga ati muri no mwaka wa 2025 aba alphabet ushobora gutondeka ngano ushobora kumwibagira Achraf Hakimi afise bantu no Mendes no musi afise amateka amaze gukora byinshi cyane mu buhere mu mugwi wiwe serukira gihugu Portugal hari afise ibikombe vya Ligue des Nations muri Paris Saint-Germain atwaye ubukombe ibikombe byose Paris Saint-Germain yakiniye muri no higanwa yaravyikorera bifise afise bafise ba Ousmane Dembele no munsi bari favori yo gutahukana Ballon d'Or bafise ba Désiré Doué beza hari bafise ba Barcola hariya bafise ba Vitinha bafise João Neves bafise Fabian Ruiz bafise ba Nuno Mendes uno mukinyi wa mu Brazil ngaha witwa ni Marquinhos bafise ba William Pacho urumva ni migwi yose ifise mu mpande zose yikomeje imeze neza ihagaze neza ku buryo tutoza kubeshera ati waruvuze William Paco navuze Marquinhos na William Paco aba defense William Paco we ntaza gukina kuno munsi ntaza kuboneka muri runo rukino igisezo yiwe yaraherangiye muri Mondial de Club bivaye n'amakarata ntuza ko nagera ko nashaka n'impamvu witwa William Paco atata kuboneka nitwova tubigeranya ngo na Real Madrid kuko na Real Madrid no musi niza kubifise uno mugabo wa uno muhungu muto bakuye witwa Dini Hodgson nawe yasaza kuba hari urumva ni akora ko nakantuza kuba tugaruka ko mu kanya gato ni kimwe kukindi ariko mu mpande zose nta mugi toza kubeshera ati uyu ngurahoba ngwaha harakomeye no rero nico kintu nyamukuru kitwereka ati urukino guno munsi n'urukino za kwa bidasanzwe n'urukino za rukomeye cyane benshi turagwiteze ariko ni n'urukino rugoye cyane kuvuga ati haza gutsinda naka uno munsi Patrick ati Houston yavuze ngo biraza kuba bigoye cyane kubona ngo equipe za gutsinda kuno munsi ndakine tuza kuba twinjira cyane cyane ibintu biza kubera ku kibuga canke biza kubera kuri tapi vert hagati equipe de Madrid nino equipe yande ya Paris Saint-Germain nama equipe abiri yose uravye urugendo ruvuga ngo bakoze muri kino gikombe c'isi c'imigwi uza gusanga equipe de Madrid imigwi bakora hura turayizi barahuye na equipe za Real baranganya bahura na za Strasbourg bahura na equipe novuga ngo za Juventus n'indi migwi itandukanye no musi ku ruhande wa equipe de Madrid na Paris Saint-Germain ubwaho ndakintu nizeze mu rukino indani uno musi rige tutakwa twitega hagati no rukino rwa equipe de Madrid nino equipe Paris Saint-Germain ifise abakintu uvuga ngo nkuko Yuko yayivuza bitandagura avuga ngo abakinyi ba William banako bitwa ba Ousmane Dembele abandi ngo bitwa ba Kylian Mbappé bagarutse ngo ba Gonzalo Garcia batandukanye uno musi ni ishusho twovuga kuno munsi ku rukino guno munsi hagati ya equipe de Madrid canke ivy'indani two kwitega iki bwa mbere na mbere kavuga ngo twitege match ikomeye hagati ya equipe ya Paris Saint-Germain ndetse na equipe ya Real Madrid kuko ni match itegezwa kuduha equipe iza kugera muri final byumvikana ngo ni match itegezwa kwibazwa ko canke kuboneka nka match n'ubundi ikomeye kuko ni hagati ya equipe zibiri ari ku ruhande rwa Real Madrid ndetse na equipe ya Paris Saint-Germain ni match novuga ngo imaze kugira kandi kanisize gatandukanye no kumva gusa ngo equipe imwe yatsinze yindi izi equipe zibiri nkuko Houston yakivuze ni equipe zimaze gukina inshuro zitari nke inshuro zigera kuri zirenga 17 gutyo zishika 15 hariya 15 haya ntizirenga 15 bamaze kuganya inshuro zitatu ubundi equipe yaritsinda ndwi Paris Saint-Germain itsinda 5 nivyo nizo nyene 15 meruka kumva equipe ya Paris Saint-Germain itsinze Real Madrid igenekerezo rya 18 kwezi kw'icenda 2019 ubwo bari bafise abakinyi batandukanye ba Kipembe ba Marquinhos abasore nka ba Marco Verratti ba Angel Di Maria yanatsinze ibitsindo bigera kuri 2 ndavuga double Real Madrid ico gihe novuga ngo yari equipe nivyo yubatse mugabo hari tumwibura kubera ko nk'ico gihe ndibuka ko yasatirije umugabo witwa Eden Hazard isatiriza umugabo witwa Karim Mustafa Benzema ndetse na Gareth Bale havuye anasohoka mu kibuga yari fise abakinnyi hagati mu kibuga ba James Rodriguez Toni Kroos ndetse yari na Casemiro yari Casemiro nibo bari batanguye mu kibuga muri defense bari batanguje abasore nka ba Rafael Varane ari kumwe na Eder Militao n'ivyo na Carvajal ndetse na Ferland Mendy ico gihe Paris Saint-Germain bifatiye equipe ya Madrid baza kwinwaga ibisindo bigira kuri 3 kubusa kuri Parc des Princes ariko biragoye kubona equipe ya Paris Saint-Germain naije ishobore gutsinda equipe ya Madrid hanze yayo iyo mvuze hanze ndavuga ku kibuga ca Real Madrid par exemple kwa Santiago Bernabeu canke sande hagiye atandukanye bagiye barahurira ariko ndamaze kubona equipe ya Madrid itsinda equipe ya Paris Saint-Germain ku kibuga cayo
ariko ibi nariko ndabizana ntagomba kubihuza asapurusa n'ibiri kubera kuri uyu munsi cyane ibwiye kuba uno munsi mugabo bisa n'ugomba kugaruka ku kijanye n'amateka hagati y'izi ekipe zigera kuri zibiri zituma no ma ekipe ahangana kuko Paris Saint-Germain yarababajwe no kubona ekipe ya Madrid ishobora kuja ku kibuga cyabi ikabakurira qualification canke banashimwe ubwo Paris Saint-Germain yabisa niyizeye kuronka qualification ariko bazakaza kuyambuka kuri Santiago Bernabeu muri 2022 batsindwa ibitsindo bigera kuri bitatu byose n'umugabo witwa Karim Mustafa Benzema. Paris Saint-Germain bamaze kubaka ikintu kimeze nko guhangana, hari n'ikintu cyo kuguma n'ubundi bagomba kugeragezanya kugira ngo barabe ngo nindatse ndubundi kuko barabizi neza ngo nje gukina na ekipe yitwa Real Madrid imeze nk'umwami w'umupira w'amaguru ku mugabane wa Burayi bivanye n'ibikombe byinshi bya Champions League ndetse n'ibindi bikombe bakunda guhuriramo n'izi ekipe zo ku mugabane wa Burayi bakunze kwitwaramo neza. Abantu bavuze ngo Patrick ekipe de Madrid ni ekipe y'umwami ku mugabane wa Burayi. Mugwi no musi nawe biza guhura na ekipe novuga ngo ya mbere ku mugabane wa Burayi muri uno mwaka. Chan Real Madrid ni ekipe kugeza akakanya uwari wese iyo vyumva canke iyo yumviriza ategerezwa kuvuga ngo Real Madrid yahagaze kuki ku mateka kuruta ikindi kintu cyose. Hanyuma aya mateka nagiye ndabona rimwe na rimwe abera iterabwoba ama ekipe atandukanye ku buryo ekipe ishobora kuzana gukina na Real Madrid ntikine na performance za Real Madrid gusa ahubwo igakina n'uburyo canke n'izina rya Real Madrid cyane cyane ekipe yitwa Atletico Madrid ikunze guhura na kino kibazo. Hanyuma ndinjira kuri match y'uno munsi canke ndayigereko. Match y'uno munsi ni match itanga uburenganzira bwo kugera finale kuri izi ekipe zibiri zihanganye canke zifise byinshi zishobora gufa mu mupira w'amaguru harimo n'umuntu witwa Kylian Mbappé yakiniye ekipe ya Paris Saint-Germain kano kanya kina ekipe yande ya Real Madrid kuva yahora ni ekipe ya Paris Saint-Germain tarigera ashobora kwitsinda igitsindo na kimwe. Hakajemo kandi ikintu cy'uko izi ekipe zibiri zose muri iki gihe ari ekipe ziri en forme. Ekipe ya Paris Saint-Germain ni ekipe nivyo kugeza akakanya no kwita meilleur ekipe ku mugabane wa Burayi kuko itwa igikombe ca Champions League kandi ifise na squad iri furu canke yuzuye. Hanyuma kandi kigira kabiri bagiye gukina na ekipe ya Real Madrid ku bwanje novuga ngo ni ekipe itakonvense cyane muri seziheze canke mu nkino za seziheze ariko mugabo iri kwiradukonvenka mu gikombe cy'isi bivanye nuko amapwe yari faible yabaye yarujujwe none mugabo yitwa Xabi Alonso canke n'ubuyobozi bwa Real Madrid muri ino sezo. Ubwo rero binyereka ngo ngiye kuraba ekipe ziri complete ekipe imwe tucibaza ngo ibiharuro bizoguma bibandanya yitwa Real Madrid hakaba na ekipe imwe imaze kutwereka ngo fisa abakinyi bafise ivyo biharuro bihoraho kuko batwaye ibikombe hafi byose bakiniye muri seziheze yaba muri Ligue 1 canke mu Bufaransa mu bikombe bakinye ndetse no muri Champions League batweretse ngo turashobora kurangiza championnat dukoze ibintu byiza cyane gose. Mugabe yo ekipe ya Paris Saint-Germain nyene ni nayo ekipe yanyeretse ngo ndashobora gufyina tagatonya nakuyemwe umukinyi umwe bigatuma tsindwa. Ndashobora gukina match ekipe ya Bayern Munich nigashobora kumfatira hamwe hagati mu kibuga nitwa ngo hari 4 kandi nkabona yuko ekipe yanje itafashwe kubera ko abakinyi turi kudukina nabo ariko bari ari 4 cyane ahubwo twebwe abakinyi bacu bananiwe no kwiadapta muri style kandi ifise point faible ikomeye imwe ishobora kubatsindisha yitwa milieu hagati mu kibuga. Iyo turiko turabona John Neves iyo turiko turabona umugabo yitwa Vitina ndetse na Fabian Ruiz kuva muri Espagne barakina muri Paris Saint-Germain. Biragoye ko tubona ekipe ya Paris Saint-Germain. Haza kuba hasigaye hari danje umukinyi umwe yitwa Kvaratskhelia imbere y'abandi bose kuruta n'umugabo yitwa Desire Doué canke wundi wari wose muri ekipe ya Paris Saint-Germain Ousmane Dembele. Abandi batinyitsi yo washoboye kumetena umugabo yitwa Kvaratskhelia n'iyimiriye yabo niyo moteur wa ekipe. Ariko kandi Paris Saint-Germain ni ekipe ifise ikintu gikomeye gikunze gufasha ama ekipe gutwara ibikombe cyitwa defense zo ku mpande nimero 2 na 3 niba abakinyi bashobora gukontribuwa mu bitsinda umwanya wose ariko kenshi bakunze gukenera umukinyi atera umutwe canke bagakunze gukenera umukinyi anyaruka mu busatirizi kuburyo ashaka kumuha pass akagenda kuri contre attaque kandi agakora akazi kose akanakamara. Ibi rero biragoye kwa Paris Saint-Germain ugiranije na ekipe yandi Real Madrid ndashaka kuri point faible za ekipe ya Paris Saint-Germain. Ikibazo kindi cyaciye gikomera nuko twari tumaze kumenyera ngo hari umugabo yitwa William Pacho ariko afasha ekipe ya Paris Saint-Germain muri defense zayo kandi amaze kugira buno burambe bukomeye muri Paris Saint-Germain nabafashije gutwara kino gikombe ahagaze neza kuruta abandi bose. William Pacho
ntibagiye gukina bamufise wa mukinnyi ariko afasha umugabo witwa Marquinhos kwitwara neza muri squad zande canke muri defense ya Paris Saint-Germain, ubwo ntibagiye kumugira muri no rukino. Iki ni kibazo gikomeye kuri Paris Saint-Germain kigiye gutuma iyi equipe ihura n'ikibazo gikomeye ca defense yabo, na cyane cyane ko equipe ya Madrid iza gukoresha uko basatira cyane. Ariko kandi canke no defense yabo baranabibona kuri screen. Nshimire cyane uri kwa ndafasha mu bihingo by'ivyuma wirimo. Murabona ko equipe ya Paris Saint-Germain muri izi nkino zose bariko barakina, nivyo ikintu ca mbere bafise attaque nziza, ariko ndabira defense wa muntu defense barakora nyine itsindwa ari igitsindo kimwe cyonyine batsinzwe imbere ya Batana. Nico gitsindo umugabo witwa Donnarumma amaze kwinjizwa mu gikombe c'isi c'imigo. Ibindi batsinda bine batsinda Atletico ravyibuka. Ndama equipe atandukanye za Inter Miami, equipe za Botafogo era nabatsinze kimwe ku buso. Nikiye gitsinze babatsinze ari bifise ubusobanuro. Rego no munsi ubukomezi bwa Paris Saint-Germain n'umunyezama bufisemo uruhara. Paris Saint-Germain ikomeye hose kuva attaque kugeza defense. Iyo rero hagize kimwe gitirigana ushobora kubona ikibazo cyagutse ku ruhande rwa Paris Saint-Germain. Ariko ndavuga ku bijanye na defense na Miriye ni moteur muri rusange, kandi Miriye ya Paris Saint-Germain yabaye igikoresho gikomeye cabagejeje ku ntsinzi zitandukanye. Ariko iyi Miriye byanyeretse ngo birashoboka ko equipe mu gihe yaba maintenye yakubisa abakinyi beza hagati ishobora gufata Miriye ya Paris Saint-Germain ikababuza kugeza imbere, nubwo bigoye kubikora match. Ega ubundi kintu nabonye bwana Patrick nta naguciramwo uno munsi Paris Saint-Germain kugira uyifate neza biragusaba ko manzi ugafata Miriye yayo. Yego, ariko hari equipe zigoye uzundabire nka equipe yitwa FC Barcelona biragoye gufata Miriye Barcelona. Biragoye abaje basore barasarama. Kubera muri situation zigoye Pedri Gonzalez arahikura kandi vyoroshe. Mugabo biramaze kunyereka ngo Vitina n'umukinyi mwiza, mugabo muri situation zigoye biragoye kubona Vitinha ari ku rugero rwiza. Ariko nyine ngana guciriyemo nyene tukiraho nyene muri media ne kuravuga igizwe twa Vitinha, Fabian Ruiz na Joe Neves. Ko ariho twumva ko cyane yariho Elma cyangwa abakinyi baba niho equipe biri kiri yubakira cyane. Niba tubona amayerema ya Desire Doué, aba Kivica Cavaleria, ba Ousmane Dembele bagenda guhema kubera bafise na Mediano kagenda na yama kote yaba ratero beza. Uno munsi kwa Real Madrid ariko avuga ahantu hakomeye. Uno munsi iyo Mediane ya Paris Saint-Germain na Real Madrid ishobora gufata Mediane ya ba Joe Neves. Ikintu novuga kuri ico bwana Patrick ntaraguciramo canke bwana Redick ntanaguciramo nico kibazo nyene warubajije. Kimi cizere yuko bishobora gukunda yuko Real Madrid yofata ino Mediane ya Paris Saint-Germain. Ugambe na mbere systeme doje style doje ino mumenyereza Xabi Alonso numumenyereza akunda gukoresha 3-5-2. Urumva abo batanu hagati mu kibuga hari Real Madrid baza kuba aribo benshi gusumba babakinyi 3 ba Paris Saint-Germain bakomeye bakataraboneka. Bakirisha bane 3 kwa Rustin Enrique. Biraza gusaba rero kuba batanu ba Real Madrid bo hagati mu kibuga baze kwibanda cyane ku kintu cyo kuzibira ntagira imipira myinshi ca hagati. Cagiye ntagira imipira myinshi umugwi wa Paris Saint-Germain ukinira hagati, kuko bano bakinyi 5 ba Real Madrid bakaza guha uruhusha rwa bakinyi 3 ba Paris Saint-Germain banyamatekinicien ba Paris Saint-Germain bagera kuri 3 bakabaha umwanya kwidegemvya hagati mu kibuga wo gukina umupira. Real Madrid za kwisanga mu bihe bigoye cyane. Ego, ubwo rero nariko mvuga ku bijanye n'inyubako zino equipe yande ya Paris Saint-Germain aho ikomeye cyane kandi bishobora kubibana ikibazo kwa Real Madrid sindahashikaho. Hanyuma kuri ico kibazo ca Paris Saint-Germain, ubwo rero defense ya igiye guhura n'ikibazo gikomeye cyitwa kubura umugabo witwa William Pacho. Lamine Yamal niwe yigeze kumuvuga ko aravuga ngo William Pacho nimwancaguza ngo mvuge ngo ninde mu defenseur wa mbere mwiza hano muri UEFA Champions League, mwabantu mwe mutore William Pacho. Nemeranya nawe. William Pacho yanyeretse ngo je ndo mu defenseur ishobora gukora akazi kose Marquinhos akaza araba ibiheraheza, kandi Marquinhos nawe ni mu defenseur azi gukora, mugabo akunze gukorera ku bakinyi bagize gute bakomeye baba ari kumwe nawe. Burya biragoye kuzobona umukinyi yitwa Marquinhos mwiza adafise undi mu defenseur akorana nawe mwiza, kubera ko Marquinhos ara makosa mato matakora rimwe n'amashobora gushira danger muri club, nubwo umukinyi usanga bari kumwe kesha kunze gushaka kosora Marquinhos akazagaragara nk'umukinyi mwiza n'ubundi. Nariko mvuga ku mukinyi yitwa William Pacho yabuze.
ubwo Paris Saint-Germain cyangwa umugabo witwa Luis Enrique biraza kumusaba gukinisha umugabo witwa Lucas Berardo, nivyo amaze no gukina mu match nyinshi cyane zitandukanye, ariko mugabo ikibazo ca mbere afise ubu Lucas Berardo nta match nyinshi zikomeye akunze gukina, kandi niyo akinishwa kesha akinishwa asubirira. Kubera iki? Ndabisigura ntanga fact. Lucas Berardo match aheruka gukina yatanguye mu kibuga ni match bakinye na equipe ya AS hagiye yari equipe ya Saint-Etienne, batsinze ibisindo bigira kuri 6-1, ariko novuga ngo we ku ruhande rw'iwe atagize canka atakoze difference, kubera ko match yaje kurangira no mugabo afise amanota agira kuri 6 gusa muri equipe ya Rosa amanota, nako muri equipe yatsinze ibisindo bigira kuri 6. Unaravye uza gusanga Lucas Berardo ni we mukinyi yavuye mu kibuga arose amanota make kurusha abandi. Yarose amanota 6.5, undi mukinyi yarose amanota 6.5 n'umugabo witwa William Pacho nyene yarinjiye amusubiriye, ariko mugabo akinye iminota 26, uwo mugabo yasotse ku minota 64. Lucas Berardo yagiye abumusubirize mu nkino zitandukanye, unagerageje kurabuza gusanga Lucas Berardo nta match nimwe yiba yarose amanota agera kuri 7. Nivyo sindiriwe ndaverifya mugabo nihweje match no mugabo yakina uraraba ni match nk'iyarose amanota 7. Gari match nabonye nako mbonye yarose amanota 8, batsinze ibisindo ndwi kubusa ni za match za bakora kina nande za ntuzenya za match za ntuzenya za Mbeni Coupe de France, Coupe de la equipe kitwa Stade Briochin kakina mu cicaro ca kane mu Bufaransa, niko yuko nyine yarose ayo manota. Izindi zose 4, 5, 6 naho niho no mugabo yagumye. Binyereka ngo sumukinya ari convaincant kugira ngo aze kukonfirma canke kuzuza ca kibanza c'umugabo witwa Marquinhos. Ibi rero biza kuba ikibazo kuri equipe ya Paris Saint-Germain, na cacane kugigura na equipe ya Madrid ifise umusatirizi twa Gonzalo Garcia ashobora kukubera ikibazo mu mipira yo hejuru yo ku mutwe. Ivyo William Pacho yaza gukosora nk'inyishu akababera nk'inyishu muri defense yabo. Hanyuma kandi shaza ku ruhande rwa Real Madrid, ko mvuga point faible za ku ruhande rwa Paris Saint-Germain. Point faible za Real Madrid nazo zihagaze. Point faible zihagaze mu kibanza kimwe. Muri Real Madrid ubwa mbere na mbere si equipe novuga ngo bafise izi nguvu zikomeye zihoraho, kubera ko abakinyi bose bariko barakina cha style doje bariko barisangamwo ni style nshasha basanzwe mu ya Xabi Alonso. Ariko twamaze kubona equipe iri stable kuva muri defense kugeza muri attack. Ariko ikibazo Real Madrid bahuye naco ni ibura ry'umugabo witwa Dean Huijsen. Kubera iki ibura rya Dean rishobora kubera ikibazo equipe ya Madrid? Ni kubera ko vyari koroha canke vyari kuvugika iyo abari Rudi gavunitse canke atashonako yari ikarati tukura atagiye kuboneka mu kibuga, kubera ko nakubwira ngo Raul Sesera aza kubuzuza bigende neza atakibazo na kimwe, hanyuma Chouameni agome ku mwanya wiwe, Rudi agome ku mwanya wiwe. Kubera iki? Kubera ko Dean ubwa mbere n'umukinya ari pause adashobora gutwagwa na pressure ya match, nubwo yakoze rijya kosa rya penalty nk'iryo Raul Sesera yakoze, nawe nyene nto muri mwagiriza ngo ni kibazo gikomeye. Oya nta werade. Nukuvuga ntashobora gutwagwa n'ibishobisho vy'iyo match iri kwiramujana. N'umukinyi mwiza. Mugabe ikibazo gikomeye ahanini kigiye guhugwa na Real Madrid nuko mwiki kibanza Dean Huijsen yo kipa Raul Sesera biragoye kumuzana ngo ashobore kucokipa, kubera ko Raul niyo Real Madrid yagerageje kumutegura yamuteguye igerageza kumutegurira ku ruhande buryo, nigeze na rimwe igerageza kumutegurira ku ruhande bubamfu. Vyumvikana ngo Real Madrid no munsi baza kuza gukina bakinisha umukinyi yitwa Raul Sesera nivyo, ariko baze kumutegurira mu kibanza batigeze bagerageza no kumuteguriramo no munsi wa rimwe. Uranyumvira ico kibazo Real Madrid zagura naco nico baza gusabwa kumutegurira mu kibanza batigeze na rimwe bagerageza kumuteguriramo Raul Sesera. Ariko twibukanye neza Raul Sesera yarigeze guhagarara umugwa Real Madrid arahagarara muri defense centrale, ari muri defense 4 pana defense 3. Erega urazi impamvu Houston bivuze ko ari kibazo nuko burya defense 3 itandukanye gatonya na defense 4. Ariko uwo nyene ko turavuga witwa Raul Sesera nawe iyo defense 3 wone nta ikina moto wone amayerere yiwe afise nimba abikina neza nimba abikina nabi. Basi yari ko yigerageza mu minsi heze iyo nayo uko yigerageje aho kabiri nako nta musaro yigeze aduha. Yakinye kabiri byanatumye mbere no munsi yicarikwa hanze kugera kuri kano kanya atarasa. Match ya mbere Rusika yakoresheje penalty
Ekaronse karate tukura abya mbere ose karate yindi nasharonka ikarati tukura cyane cyane ikarati tukura yari muri defense ya true ubundi bari bakiri mu minota noneho karite erega ikosa riri kuri uno musore Raul Asensio nuko match ishobora kumutera pressure kandi nawe akayitereka Raul Asensio yatweretse ngo n'umukinyi mwiza nubwo bino bimushikiye n'umukinyi mwiza ariko je navuze ikosa rimwe rya mbere ikosa rya mbere navuze siniri wanaship iyo Real Madrid baba bafise umukinyi bateguye kuri kino kibanza ashobora kuzibira muri defense atro akaca zibirira ku ruhande ibubamfu niyo bavuga ngo Raul Asensio tumutereke muri defense centrale jewe navuga ngo nta kibazo gikomeye Real Madrid huye naco kubera ko Raul Asensio basaramaze no gukina muri ico kibanza ntaje kugeragezwa bushasha ariko muri defense atro baje gukina no munsi biramusaba ko Raul Asensio aje gukina mu kibanza atigeze n'umunsi wari mwigerageza kwimenyerezamo rega nico kibazo cyane rero uyu munsi imbere ya equipe nka Paris Saint-Germain biraza gusabwa ko Real Madrid iza gukina igerageza Raul Asensio mu kibanza atigeze ageragezwamwo ariko Raul n'umukinyi mwiza ashobora kumbwira ngo Patrick ndashobora kuza ko gukonfirmira nubwo ko kino kibanza nubwo ntigeze ndakigeragezwamwo ashobora kuza kugikinamo neza nkatanga umusaruro mwiza ariko ibi biza gutuma birakora mu mutwe kwa Chouameni ndetse no kuno mugabo yitwa Zabi akiyumvira ngo Chouameni nkongera kumuhaza responsibility namuha kuri no match twakinye na iyi match baheruka gukina batsinda ibitsindo bitatu equipe ya Juventus 3-2 nkaza kumuhaza responsibility nguze kuzura duga ugirageza ivyo ishaka nibiza kunkundira kuko Desire do waza ko bari kwafatana n'uwo Raul Asensio ariko arankina kuri ico kibanza canke se uno mugabo witwa Ousmane Dembele aza kuhaca bimbere ikibazo ubu rero biraza kuba ikibazo kwa Real Madrid kuri kino kibanza kwiyumvira ngo Raul Asensio nizaza kuba mukinisha nza kuba niyizeye vyuzuye nkuko vyari kuba bwana Patrick ico kibazo conyine no musi tutera twegereza wanashaka ku musozo wino dose amakarata abira tukura baronse ataza kuboneka kuri uno munsi kandi bari babakinyi bari kubafasha mu nkino zikomakomeye kandi banabafashije mu nkino zikomakomeye uwo witwa William Mpako gushaka kwitwa Lucas Hernandez ariko Lucas si kibazo gikomeye kubera ko uno mugabo Mendes aza kuba hari kandi bakina hamwe ariko rigiye akina no muri Axel rimwe na rimwe witwa Lucas Hernandez yego mugabo kesha kunze gukina muri iki kibanza ego yari guca bafasha nka backup kuri Pacho agakina muri defense centrale kugira ngo Lucas Berardo ntakine mugabo Lucas Berardo nibaza ko niwe musubirizi wonyine uno mugabo Luis Enrique yagumye agerageza hagati muri defense centrale nubwo ubona yuko atigeze atanga ibiharo biri convaincant ubwo rero ku ruhande rwa Real Madrid baza guhura n'iki kibazo kimwe kiza kuamara mu icizere cyuzuye bari kujana imbere ya Paris Saint-Germain kugira ngo baze kuyisatira borohewe mugabo novuga ngo ibibazo Paris Saint-Germain yahuye navyo mu bijanye na tactique zo mu kibuga bitsa nibikomeye cyane kuruta ivyo Real Madrid baza bahuye navyo mugabo ikindi kibazo Real Madrid baci bahura naco ni kibazo cikijanye no kuntu bagiye ku kibuga bagiye gukina ko kuri uyu munsi biragoye ko ego nivyo no Raul Asensio no mukinyi mwiza ariko biragoye ko yoza gatanga vyiza ashaka kubitanga mu gihe akoreshejwe mu kibanza atari bwakinemwo kuko n'ubwa mbere aduhuzwa mu mugwi mukuru wa Real Madrid inshuro yiwe ya mbere twarabonye atanga vyiza bigatuma bimuha bitanga icizere mu kumumenyereza Carlo Ancelotti akaguma abandanya kumukoresha mu kibuga nico gituma niyo shaka kumbwira ngo Raul Asensio ashobora kuza gukoreshwa mu kibanza atasanzwe amenyereyemo ashobora kuza gutanga vyiza imbere y'ano bakinyi ba Paris Saint-Germain nico gituma nakubwiye ikintu kimwe n'abakinyi bakomeye cyane gusumba namwe yahura nyamari ba Sevilla n'abari ba Valence muri La Liga nico gituma nakubwiye ikintu kimwe Raul Asensio ashobora kuza kuri kino muko ravuga cy'ibibazo bikomeye cya kipe ya Paris Saint-Germain yaba witwa William Mpako cya kuri twa Lucas Hernandez ukaja kuri equipe Real Madrid naho barabuze witwa Dino Jensen ukuvuga ngo ama equipe yose kwa abiri arafise no vuga ngo ibibazo cya kuri bibiri cyane muri Ajax ndakene kino kintu kumvise faiblesse z'ama equipe yose kwa abiri cyane kuri equipe ya Paris Saint-Germain uno munsi naho none equipe zoca mu nziriza kugira ngo tuje gutsinda muce mugenda munambira n'amahigo wanashaka ya equipe ishobora kwitsinda bivaye n'ibintu bitandukanye bivaye na faiblesse mutwereka munyereka cyane mbega Real Madrid nugwa niye yashobora kurikira cyo gesho gutsinda equipe ya Paris Saint-Germain Real Madrid yo yoca hehe niye ifite amahigo ashobora gutsinda urukino rwo kuno munsi navuze ku ruhande rwa Paris Saint-Germain mbere na mbere mu ntunge navuze ku ruhande rwa Paris Saint-Germain ibibazo bafise ariko ku ruhande rwa Real Madrid navuze bafise ikibazo muri tactique ikibazo ni kimwe gusa cy'umugabo witwa Dino Jensen bashaka kugikemuza
baguze umugabo witwa Raoul Asesu ariko bitaza kuba full confidence nk'iyo bojanye bari kumwe na Dean kubera ko baza kuguma bafisa amakenga ngo Raoul biragoye ko nza ko mutaji wenyine ndi Chouameni ngo nduge imbere kujya nabikoze imbere ya Juventus mugabe ikindi kibazo Real Madrid bahuye n'ikibazo kijanye na nibirere canke n'ukuntu biyunguruca ni ibintu bitari byabakoze ko gatonya kandi baciwe massage ya kuri 2 n'iminota 30 na conference de presse yari itekajwe ntiyabaye barateba kurira indege ngo bagende bagire gute conference de presse irasiba n'ibindi bitandukanye biramanza kubakora ibiro n'ibintu bikora kuri point psychologique canke mu mutwe w'abakinyi iki nico kibazo cyonyine ya Madrid bagiye bajanye imbere ya Paris Saint-Germain Yusoni uno munsi ikibazo cyane kineye ko ndabaza Patrick yadusiguriye insiguro zitomoye cyane aratwereka ekipe ya Paris Saint-Germain ahantu ifise faiblesse nawe ugena twereka banashaka ingufu zirahagaze hehe kuri aya ekipe ko ari abiri mu mpande zose zibitwa faiblesse mu mpande zose zibiri amaze kumva faiblesse hani hagaze haba kuri Paris Saint-Germain twumvise yuko kubura William Paco nico kintu cyonyine novuga ati Paris Saint-Germain giye gura naco nibibazo mu kibuga ku rukino guno munsi bahura no mu Real Madrid ariko kandi ku ruhande rwa Real Madrid naho no munsi baza gukina badafise Dean Hodgson bivuze yuko reka bashobora no kugikemuza Rudiga canke oya Rudiga we yamahari Rudiga bahari ariko Raul Asensio we sinizere yuko yohava zagatanga visa ku rukino bahura na mugwa nkuko bariko barabibona kuri screen aza kuba kuri screen nibaza ko Rudiga zagukina muri no ruhande kuruta uko bohazana Asensio ngo bamugeragerezeho kana erega aho bashobora kumushira hose Raul Asensio uza gusanga ari ibibazo gusa kuko iza guguma ari defense ya Trua oya basi kijya kibanza ca kibuga amaze kukigeragerezwamo kandi aramaze kwerekana ngo nushobora guhagarara ico buryo naho ikibazo uri kurahura n'umugabo nka Desire Doué cyangwa Ousmane Dembele canke Kavakeri ni Vicha Kvaratskhelia ne waza Kvaratskhelia uri kurahura kandi ugacundabira defense ya Raul na Trent bari kumwe urumva ko ivyo bintu gusabwa yuko bafashwa na Federico Valverde urumva ko ivyo bintu biza kumworohera cyane Raul Asensio nibitashika basi wa Federico Valverde azaragaruka inyuma kuza kumufasha kuko uno Trent Alexander-Arnold wewe nitumwizere cyane ku kibazo cyo kuza kuzibira inyuma nitwomwizera cyane wewe point foro yiwe ni je offensive rero nako ndavuga ati rero inzira yonyene kuri Real Madrid isigaye kuri ino style yabo ya 3-5 babiri biraza gusaba yuko banja batanu bo hagati baze kugerageza uburyo bwose nibaha umwanya ino milieu ya Paris Saint-Germain ikine kuko urufunguzo rwa Paris Saint-Germain gutsinda no munsi bano ba Vitinha ba Fabian Louise bakaronka umwanya wo gukina neza bisanzuye niyo nzira ya mbere ya Real Madrid gutsindwa kandi n'urukino uza kuba rugoye cyane bigoye kuvuga ati nakana nakashobora kuza gatsinda ubundi ariko genda imfunguzo zo gutsinda runo rukino mbona ko zihagaze kubamenyereza muri Xabi Alonso na Luis Enrique ukuntu umwe wese aza gutegura abakinyi biwe mu mutwe kuko jewe nima ndi Luis Enrique nkaza gutegura abakinyi banje nkavuga ati ingo musatire wewe Vitinha ndakumenyereye we João Neves ndakumenyereye ndazi kuri umukinyi mwiza hagati we Fabian Luiz gageza mukore bya bintu byanyu mugerageze gutanga imipira yanyu ishikire ba Dembele ishikire ba Kvaratskhelia hariya ishikire ba Doué kugira bashobore kuza gutsinda mu gihe tuzi ko Real Madrid tudafise Dean Hodgson ariko kandi wowe Xabi Alonso kavuga ati mwege bakinyi banje bo hagati ba Federico Valverde mwebwe n'abandi ba Jude Bellingham n'abandi mugerageze uburyo bwose milieu ya Paris Saint-Germain ntisanzure ntikina umupira ibyo ndaza kubibona kumbure na Real Madrid nayo iraza kugira ikivuze imbere y'ino mugwa Paris Saint-Germain kubwanje mu munota umwe ikintu novuga ku ruhande rwa Real Madrid na Paris Saint-Germain buye ingufu za mbere za Real Madrid ziza ko bafasha gutsinda zihagaze ku bakinyi babiri umukinyi wa mbere ni umukinyi yitwa Trent Alexander-Arnold umukinyi agira kabiri ni umukinyi yitwa Jude Bellingham aba nibo bakinyi babiri baza gutuma ekipe ya Real Madrid vibra mu kibuga ndetse natsinda ibitsindo canke si cyo kurengana Paris Saint-Germain ku ruhande rwa Paris Saint-Germain bafise ingufu zishigiye ku bakinyi batatu bo hagati João Neves abanyiri ko ari batatu Fabian Nande aba batatu nibo moteri zande za ekipe rero ku ruhande rwa Real Madrid ikintu cyambere kiza kubafasha nuko baza kugerageza uburyo bwose bushoboka bubaka ama occasion menshi imbere y'izamu rya Paris Saint-Germain barondeze
nivyo vyonyine biza kubafasha kuva imbere y'ino ekipe kubera ko biraza gutuma aba bakinyi bo hagati bamera nk'abagombye kuzibirira inyuma kujya babikoze kwa Bayern Munchen kubera ko hari umukinyi mwiza ari hagati mu kibuga ariko arabagora yitwa Jamal Musiala. Uyu munsi Jide afise akazi kadasanzwe niyanebwa ekipe araza kuba Itaye mu manga. Hanyuma Trent afise ico kibanza cuko niwe mukinyi bazanye kugira ngo azane kalite yo gutera amapase maremare niwe ayifise. Ubwo rero niyaza kurondeza imipira myinshi muri surface de réparation ya Paris Saint-Germain baraza gukoza amatrouble ku buryo tuza kubonamwo na penalty mugabo natabikora aza kuba maze kwica equipe yande ya Real Madrid nizo force Real Madrid iza kubijanye kuri no munsi. Gonzalo Garcia, Kylian Mbappe niwe mukinyi yabereye gutangura mu kibuga kuri no munsi. Naje mbona kari Gonzalo. Ni Gonzalo kubera ko Mbappe ntari fit yatakaje ibiro bitandatu ntarongera gusubira ku mwanya mwiza. Agoma hura nibibazo ari mu bibazo bitandukanye hanyuma ku ruhande rwa Gonzalo nawe aracafise ico cizere aracafise uwo mwanya ari muri aracari no muri style za Zabi ku ruhande kubwiyo mpamvu biraza gusaba Zabi kwinjizamwo Gonzalo hanyuma aze kuzana Mbappe kugira ngo amwuzuze niya binabishobora aze kumwinjiza hakiri kare nko minota ya 65 gutyo kugira ngo Mbappe aze kuba agifise umwanya wo kuza gutanga akazi imbere y'izamu rya Paris Saint-Germain kandi Mbappe uyu munsi aza kuba Elema Danger kuri Paris Saint-Germain muri cya kiringo cyuko Paris Saint-Germain iza kubitanguye kugerageza kurondera inguvu ngo yisuganyize gusinda equipe ya Madrid niba ashobora gutena Real itsindwa ibitsindo bibiri mu minota 45 ya mbere Real Madrid iza kubifise match mu mini nuko kabisa bimeze ariko kenda mumbwira naho byose twavuze ahantu equipe zikomereye twavuze ekipa aho zigwaye twavuze abakiyosha gutangura twavuze ibintu byose bishoboka uno munsi hagati ya Zabi Alonso Luis Enrique muhimura amahirwe nde hagati y'izo ekipa ko zibi jewe ni 50-50 ariko match ndayibona mu itsindi yinjiza mu ibitsindo bishika bitatu nawe bona Yuson naje kuganje sinoreka gutanga 50-50 ni 50-50 kuko n'urukino rugoye kuvuga ati nakana afise ubushobozi bwo gutsinda mugenzi kuko bose umwe wese arafise faiblesse yiwe undi nawe arafise point fort yiwe gusa amahirwe menshi barafise ibibazo nakubwiye ibibazo byinshi bifise equipe ya Paris Saint-Germain jewe kubganje iyo ngerageje kuraba match ukundi ishobora kugenda nkihweza abakinyi bafise equipe ya Real Madrid iri muri forme nziza kurusha Paris Saint-Germain bijanye n'abakinyi bafise mu kibuga kuri uyu munsi kubera Paris yahomvye umukinyi bamaze kwinjiza muri je bamenyere gukinisha yitwa William Pacho muga Real Madrid bahomvye Dean bashobora gusubiriza na Rudiga agatuma icizere bajana mu kibuga batakijana cyuzuye mugabo kubganje ndabona Real Madrid ari yiza kubira avantage n'irisiba ry'aba bakinyi kuruta equipe ya Paris Saint-Germain ariko Rudiga jewe nivyo n'umukinyi ashobora kuza gasubira agatanga vyiza ariko sindamubona ko yuzuye neza imbere y'abantu basatirize ba Paris Saint-Germain ariko kandi jewe urufunguzo rw'intsinzi y'urukino guno munsi je ndarubona kubamenyereza niyo mpamvu urukino ndarugarukana nkarugira 50-50 kuko erere gusize gukorwa n'umumenyeza n'umwe muri abamenyeza babiri na Zabi Alonso niyo ereriza gutuma umugwi utsindwa canke utsinda ariko mumbwira ibitsindo cyo tugenda tuna buryo urukino je ndarubona mu goal kuvuga bibiri ku bindi kimwe ukindi ku mande zose zibiri haraboneka igitsindo kibazo n'uwo sindatahura ngo aza gutsindana reka ngerageze gutanga basi gutomboza nisunze ivyo niyumviye iyi match nivyo nari nkeneye nyine ivyo nyine mudomeko iyi match n'ibitsindo bibiri vya Real Madrid ku bitsindo bibiri vya Paris Saint-Germain uvuga ngo depart eko amashoja muri prolongation bakine na penalty ariko ikintu je niweje uko mbona ibitsindo bibiri biraza kwinjira abari kuri YouTube nayo mwandika ubutumwa ikintu je mbona kuri ubwire niye equipe isa amahirwe gutsinda kono munsi ikintu je mbona kuri urukino guno munsi urukino nta prolongation iza kubamo ariko uru rukino umugwi umwe muri no ibiri iraza gukora kakano ka ya minota ya minota soit Paris Saint-Germain canke Real Madrid ariko haraza kubamo umugwi uza gutsinda uza kuronka intsinzi muri ya minota ariko ndakene ubwo butumwa bw'abo bantu nabo nyene babwandike batubwire nabo baratubwira biva n'ivyo twababwiye niye equipe ifite amahirwe yo gutsinda twebwe tunaniye gupredict ati nakane baza gutsinda ariko ereriza gukorwa n'umumenyereza umwe muri aba babiri niza gutuma tsindo nimwandike ubutumwa turabusoma naho dumwe batujanye ariko niyo match ya mbere nimwandike n'umunsi turonge iminota mikeyi kujari hariho match ya mbere hariho match zibiri nguma narigumye niteze match ya mbere ni match ihuza Paris Saint-Germain na Real Madrid match igira kabiri ni match izohuza Paris Saint-Germain na equipe yitwa FC Barcelona je ndabona izi match zibiri
ni match zituryohereje ubuzima kabisa. Match ziryoshe. Nibagende Real Madrid. Abakunzi ba Real Madrid hari ukuntu bagumye bakunda akagabo kitwa Desire. Bakavuga ati Desire ni mubi kuruta Yamare. Desire mubaya sana. Usumani Dembele Ballon d'Or. Uyu munsi baza guhura nawe. nabahaye akaryo mwandike ubwo butumwa bwanyu kwa Arsenal yabuze canke icayinanije ariko urukino rw'uno munsi vraiment ruza kuba urukino dasanzwe urukino ruraryoshe uza gusiba runo rukino vraiment azobahomvye nuko kabisa bimeze hagati ya kipe ya Real Madrid na kipe novuga ngo yande ya Paris Saint-Germain nukino twabwihuza kuba rubageje cyane novuga ngo zitatu zo kuno munsi ariko za kubera hariye novuga ngo wanashaka mu gisagara ca New York hari witwa Richard mu Kinindo aratayemwe ubutumwa ati jewe mpagaze kuri Real Madrid iratsinda 2 kuri kimwe bya Paris Saint-Germain je nabahaye nabandi muri Malawi avuga ati je ndo mufana wa Real Madrid Paris Saint-Germain nako ndo mufana wa Real ariko Paris iratsinda 3 kuri kimwe n'umufana wa Real Madrid ati mugabo Paris Saint-Germain itsinda 3 kuri kimwe Jando siwe yihebu nuko muzoba mumbwira ubu ni Jando sirango Jando tubwize ko oya je ku Barcelona wewe oya je ku bwana na Madrid yavuga ati Real Madrid iratsinda basi iyo ubaye umusportif ugakoresha ukuri urashobora kuvuga ibintu uko vyumva nuko bibona ngo nuko canke uko bibona utavuze ngo nugufana ngo rero je ku bwana nukuri mpagaze hajya ahantu depart uhagaze kwa Jandos oya je magaze kuri depart je nababwiye je ni ngahanye nabahaye akayaka abantu bandike noneho barabushiramwe nibabushiremo je barabutanga two turabasomera turabasoma nta butumwa ubundi hari abantu tubandanye n'andi makuru ducako tubane umugabo turaza kubugaruka ko buno bugarukako bwana Patrick ahantu nahuriza nawe urukino nta prolongation bajamo sawa turaza kuraba nuko kabisa urukino za kuba gechi sana uvuga ngo zitatu zo kuno munsi urukino za kuba rubera hariya mu gisagara ca Madrid Stadium ruza gushikirwa na kuzo kakeno witwa Simon Masinake uno munyapolonye hariye Simon kabisa umwe afise kuboko hariye uyu mugabo nibaza ko umuntu wa mbere atomwibagira no muntu hitwa FC Barcelona nako no mugwi hitwa FC Barcelona n'ubu baracamwido yarabakoreye ko nyuma aca arazara aravuga utujambo nyine tutaryohera abakunzi ba Barcelona uyu mugabo mu match za Paris Saint-Germain nuko ntagiriye amahirwe yo kuvyibuka neza mu mutwe ariko mu match za Paris Saint-Germain zigera kuri mengani zitanu nimba atari zitandatu amaze kumenyereza giye kuri Paris Saint-Germain imaze gutsindwa mu match imwe batsinze zitatu Simon Marciniak nuko kabisa bimeze kabisa Arcade aravuze ati Real Madrid iratsinda 3 kuri 2 Woni Arcade hari Arcade uherereye ko kimwe cyo muri ya minota ya minota wabonye ya minota Arcade wara na Iteye 3-2 hariya arukino nta prolongation uza kubamo Arcade uherereye hariya nuko kabisa bimeze tugenda wanashaka duhereza kuri dossier ya nyuma yo kuno munsi ya equipe yande ya dossier twabwiye ngo yusanzwe umushinga wa manza yitwa Miguel Garane baramuzogeza muri kano kanya niyo yiko ravuga ati president wa Liga Javier de Bas ugeza muri kano kanya yamaze gushikiza amakuru bavuga ngo ibanga yerekana yuko FC Barcelona yahaye president wa Atletico Bilbao mu nama y'ibanga aho yabashikije impanuro zemeza ko FC Barcelona atamahera akwiye bafise kwandikisha inte yo kwandikisha abakinyi kandi atani inyungu novuga ngo bakuye muri ibya bibanza vya VIP bahita kugurisha Atletico Bilbao nashaka yaciha ayo makuru usanzwe ahagarariye Nico Williams nawe asaba FC Barcelona avuga ngo ko tubanze ko twumva yuko kuno munsi hari badukorera kwa Barcelona nanje ntegereza kuba mvuga ngo ingingo ivuga yuko bananiwe kwandikisha yoci yagenda mundi mu gwifuza kugenda muri kano kana kuvuga ngo Nico Williams n'abasanzwe ndavuga ngo mu nama muri resume cyangwa mu majambo make ibiko biravugwa ni kuvuga ngo usanzwe witwa Javier Tebas yaraje abwira usanzwe ndavuga ngo inama yabaye ibwira Atletico Bilbao bavuga ngo buriya Barcelona irafise ibibazo byo kwandikisha abakinyi hanyuma usangwa afitiye no Atletico Bilbao maja acaza kubwira abegereye Nico Williams na Atletico Bilbao ati genda mushire muri kariya kantu kavuga ngo Nico Williams ivyanka bikunda twereke nako Nico Williams ni munyereke ninaza kwa Barcelona muraza kwa munyandikisha biraza ko biko birakunda ama Barcelona nayo iza kubigira gishamwe ibintu vya biri itashaka kurikira vyishura bituma Nico Williams yavuga ngo ivyo kuja kwa Barcelona ndiko ntako ndabijamwo nivyo twabanye Nico Williams yongeza amasezerano amugeze 2035
ku ruhande rwanje n'uruhande rumwe rw'inkuru kuko ni ku ruhande rwa perezida no mugabo nako biriko biragirizwa no mu perezida wa ekipe nako wa La Liga muri rusange no Javier Tebas, ariko kandi hari n'ibigomba gusa n'ibigomba kubikonfirma bivuga igihe Nico Williams ariko aragwana kugira ngo yengereze amasezerano perezida wa La Liga ndetse n'abandi bafatanije batumye ko canke bagize inama canke umuhuro nino ekipe ya Athletic Bilbao baraganira kugira ngo babasigurire neza ibijanye n'amategeko ya fair play finance. Ndetse n'uno mugabo asanzwe yoboye La Liga Javier Tebas yaranabivuze ko aravuga ngo abayobozi b'ama ekipe canke abayobozi ba ekipe ya Club Bilbao twarayihaye canke twarayimenyesheje ibisabwa canke twaranabasiguriye bose ibijanye n'amategeko ya fair play financier, turababwira kugira ngo bazobamenye ngo niki cyo gukora canke niki twokora kugira ngo ntituyarenge. Ibi nivyo Javier Tebas yigeze kuvuga yuko babibwiye abayobozi bose b'ama club yo muri Espagne muri rusange. Ariko uyu mubuhuro warabaye uza ari umuhuro novuga ngo warusabwe na club ya Atletico Bilbao ubwo La Liga yategezwe gutanga bimwe mu makuru bari ko barasaba, ariko nkuko uno pini yabivuze cyangwa no mugabo yabivuze nuko La Liga baba bararengereye bagaca batangamwo n'amakuru y'ibanga yakabaye amenyeshwa ekipe yari yose cyangwa ekipe yonyene kuruta uko uja kusesekara hanze. Birashoboka, ariko runo n'uruhande rumwe rw'inkuru ndetse yo bari ikintu kitameze neza cyane cyo bacakozwe no president wa La Liga gutanga amakuru avuga ibyo butunzi bwa club kanaka kugira ngo bishobore kubuza abandi gusinyisha umukinyi mugabo. Ibi byose binjana ahantu hamwe. Mbega Barcelona bariko batanga amakuru atuzuye kugira ngo babeshe Nico Williams naze gusinya muri ngo aze gusinya muri club asange Iteye mu gatego. Kubera iki cyo bari kibazo gikomeye cyotuma equipe kumenyekana ko ubutunzi bwayo canke ko ibintu byayo bimwe bimwe vyotuma bumva bashavuriye wabitanze gose kuruta uko bashoboye gukora deal kugira ngo ivyo mukinyi yariko yumva na club ashobore no kuvyumvana no muri ayo makuru atanzwe. Byumvikana ngo Barcelona hari ivyo bariko barahisha Nico Williams basa n'abagomba kumubesha, vyasa nibigaragaza ngo biragoye ko wowe Nico wasinya muri Barcelona uzoshobora kwandikishwa. Nico biriko birambwira ku ruhande rwanje mugabo bidaca bikuvura ngo uyu mugabo yaciye akora ikintu cyiza. No, byo bari ibintu biteye ishishi, byo bari ibintu biteye isoni, ndetse byo bari ibintu bishobora no guca bimugezayo bigatuma no mugabo yitwa Javier Tebas anegereza gukugwa mu bantu bashobora kuza gufasha muri championnat La Liga mu mwaka uza kubera ko amatora azoba mu kwezi kwa 11. Houston ku kintu cha Javier Tebas kugenda gutanga amakuru ya FC Barcelona mu mugwa wa Atletico Bilbao ubwa mbere na mbere nubwo yarenze amategeko kuko mihiganwa rya La Liga ntibirekuriwe uwundi mugwi kuza kumenya amakuru y'undi mugwi ku bijanye n'ubutunzi. Cyo ni cyambere, ariko kandi twibukanye neza na neza ko no mugabo Javier Tebas ni umwe mu bakunzi bo mu Real Madrid kuko nawe ubwiwe aramaze no kuba navyemerera mu gihe rero mu mugwa wa Atletico Bilbao wari kuragwanya yuko umugwi wa FC Barcelona uzuka nasinyisha uno mukinyi Nico Williams, kandi vyaragaragara neza yuko gusinya kwa Nico Williams mu mugwi wa FC Barcelona hari ingufu kana kabiza kuba vyongereza muri mugwi wa FC Barcelona kuko ugejeje kuri FC Barcelona mu mwaka wa 2024-2025 kunari ikomeye kazo ukayasosiya ko umugabo Nico Williams urumva ko FC Barcelona bigiye gukanga bigiye no gutinyika cyane gukora ibintu by'akataraboneka birenze. Ariko rero kandi kuba twemeranye neza na neza umaze kuba umufana wa Real Madrid uba wifuriza utegeza kuba wifuriza inabo mu FC Barcelona kandi umufana wa FC Barcelona umufana mwiza wakaba utabifuriza inabo uwo n'umufana mwiza katari umufana wa Real Madrid kubera yuko n'umufana cyose Barcelona izokwa Real Madrid nta hari ibintu izobura nuko nyene bimeze bwana Pati nikujya kwa Flambo na Muso kubera yuko ivyo rero twe bwana dushobora kubitahura nk'abafana abafana nyine bakwiye abafana ni bashobora kubitahura kuko umufana uno musi narenda bana ko aririmba abafana ba FC Barcelona ngo bahagaze nyuma ya Paris Saint-Germain oya nivyo vyiza mugu nyine wa Paris Saint-Germain wabatwaye umukinyi wabo yahora n'abafasha uri kuravyumva umva nta gihe nakimuzigera ubona umufana wa Real Madrid yishimira kubona iterambere ry'umugwi wa FC Barcelona nta gihe nakimuzigera ubona umufana wa FC Barcelona yishimira kubona iterambere ry'umugwi wa Real Madrid. Ariko ibi ivyo kwe gusa n'umumenyereza Javier Tebas wewe kuba ari nawe asanzwe arongoye rino higanwa aba yifuza iterambere ry'ihiganwa giyiwe
kandi iryo terambere yiga no kubwira izotera imbere nuko azobona imigwi yose muri rusange ikiratera imbere no musi urongoye La Liga nogirwa ngo FC Barcelona ngo irasubiye inyuma canke Real Madrid irasubiye inyuma kuko iyo yose rimyiganwa ryawe wifuza ko ritera imbere kandi gutera imbere kw'iryo higanwa biharugwa kuri wewe rero novuga ati byari bigoye cyane kumva yuko uno mu Javier Tebas n'afana mu Real Madrid akanavyemerera ko yoza agahishira umugwa FC Barcelona mu gihe nawe nyene atifuza yuko ubona sinyisha no mukinya ashobora kuza agafasha uno mugwa ya nuko kabisa bimeze tugenda dusa n'abariko baraja ku musozo ariko kandi tubabwira dukuru duke cyane tugomba ko kandi bwana Patrick turabira hari amatransfer make nabonye make ducamwo yo mu gihugu cyacu Burundi nayo tugende tunayaciyemo ama dushobora kuba turoka turaseza kigano vuga cyo no munsi nabonye witwa Rodrigo de Poro nawe agiye kuba novangiye kuba sinya muri equipe Inter Miami umukino uva yasungwa kine equipe ya Atletico de Madrid umwana ashobora kuba agenda muri equipe yitwa Inter Miami nko tubikesha witwa Fabrizio Romano kurundi ruhande kandi witwa David Ancelotti novuga ngo yagiye kuba aba kubera muri kano kanya gikuba umumenyereza novuga ngo wa Botafogo ari muri Brazil aravuga gikuba agirageza kuba asinya amasezerano y'umwaka umwe uzomugeze 2026 akaba asangwe ari umuhungu wande wa Carlo Ancelotti kurundi ruhande nanabonye witwa uno yasangwa kine equipe ya Atletico de Madrid yitwa Ronaldo Mandava nawe ngashobora kuba aja muri equipe novuga ngo yandi ya Sunderland ari mu gihugu c'Ubwongereza muri hari championship yagiye kuba ashobora kuba aja hari no munya Mozambique baramuzi weza muri kano kanya kurundi ruhande nabonye witwa uno mukinyi yitwa bakora witwa ndavuga ngo Rafael Leao ngo arikaronderwa cyane equipe ya Bayern Munich ariko kandi equipe ya Emirates kiramusaka amafaranga menshi ageza ku miliyoni 85 z'amayero kugira ngo ashobore kuba bariko baramurekura tusa n'abariko baragereza hano bwana Patrick turabira tumwe duke two mu buryo cy'u Burundi amaturabwira kandi na Karendere bwana Houston nabonye muri basket no musi babahaye ngiye kuvuga kuri equipe zibiri zikomeye za hano iwacu mu Burundi kubera ko nakanye kare kukaragenda ndavuga Flambeau Centre na Aigle Noir ne equipe zigiye kuduserukira Flambeau Centre zo dusigira muri CAF Confederation Cup mugihe Aigle Noir zo duserukira muri CAF Champions League izi equipe zibiri zamaze gutangura imyiteguro Flambeau Centre ku munsi w'ejo bari mu myimenyerezo ubwo banatangaje abakinyi bagera kuri 3 bamaze gusinyisha ndetse baninja mu myimenyerezo y'umugwi ku munsi w'ejo nyene n'umugabo witwa Roya Miss yamaze gusinya muri equipe ya Flambeau Centre avuye muri Royal Vision 2026 akaba yasinya amasezerano y'imyaka igera kuri 4 nimugiye kandi basinyishije umusore yitwa Ibiri mu defenseur wo ku ruhande iburyo yarakina muri equipe ya Vital Football Club kano kanya yagiye gukina muri Flambeau Centre ubwo yasinye amasezerano y'imyaka igera kuri 2 banasinyishije umusore yitwa Joda Semba z'umutima yahora akina equipe ya Interstar uno musore asanzwe akina muri defense akina ku ruhande muri defense central Joda Sero yamaze gusinya muri equipe ya Flambeau Centre amasezerano y'imyaka igera kuri imyaka igera kuri 3 nimugiye kandi equipe ya Flambeau Centre yitabwe imyimenyerezo rero ku munsi w'ejo kugira ngo batangure kwitegurira ino sezo igiye kuza nimugiye kurundi ruhande rwa Aigle Noir nabo bari mu rugendo rukomeye bariko baragerageza kuja yo gutegura inkino za pre-season ubwo bamaze no kugira muri Afrika y'Epfo mu gisagara ca Johannesburg ubwo nibagiye gukinirayo inkino zigiye zitandukanye barikeje ku munsi w'ejo uyu munsi bamaze gushikayo kano kanya niyo bahagaze n'ibintu bimeze neza cyane gose nuko ahantu hakanye cyane gose bose bambaye amakoti yirabura nuko dafise umwanya twari kubibaha mugabo urana ko ni ahantu hari kuri degrees Celsius canke ivyo bushuhe ku bice 10 vyonyene kwijana nako degrees Celsius 10 zonyene mafoto yako yabona hari yagende fight hazo ko baragenda hari ubushuhe buri munsi abari bagira bahaguruka bagira bafata hari indege bagomba bagenda abashitsi bose bambaye ibikoti vyirabura ubushuhe buri munsi ya degrees Celsius ibice 10 kwijana yego amafoto yari hejuru 10 kwijana nk'ubu turi kuri hafi 30 na kangahe 70 ahubwo harakanye no kuvuga bo bageze kuri dipurus mugabo nk'ayi wacu nk'ayujumbu usanga ari nko muri 40 canke mu 38 39 ahubwo bari munsi ya dipurus oya bari kuri woje munsi ni wohwera wotambuka no muri neje ngira 10 ntiwozija munsi amafoto ko yabona bambaye bari kuri dipurus gusa no gukanyara kanya muri 30 ahantu hameze nk'akanya hajya twita ngo arakanya usanga turi nko muri 33 34
nuko kabisa bimeze amakuru karavugwa mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi ndagiye ko no muri basket naho nuvuga baza kuba bariko barakina kuno munsi nabone ko ni Vitaro Basketball League playoffs finale ya game yabo ya gatatu kuno munsi yaketi ya equipe ya Dinamo nino equipe nuvuga ngo y'urunani ni match za kuba wanashaka gihe cy'isa 11 yo kuno munsi kugeza muri kare twabwiye uko wanashaka izi equipe ko zose zibiri yaba equipe runani ya equipe ya Dinamo bose banganya urukino rumwe nuvuga ngo uno munsi za gutsinda za kuba kwijinga inkino kuri zibiri ubundi nabaza kuba afise urukino rumwe ni match iza kuba 11 ku kibuga ca Departement de Sport ni muri Asiatique ni wiza ko birabera ni mu kurundi ruhande kagiye cy'isa 10 na kigeze 9 mu bigime naho hagati ya equipe Rezipo na Gladiators baza kuba bariko barakina bariko yabona kuri affiche witwa Chuma Totono we gushirako no witwa Papa Maliki kuva umunya Cameroon nako umunya Senegal gushirako umukongomani ariko iciza nuko basi bambaye idarapo ry'u Burundi hariya ni byiza cyane ako niko kantu keza karyoshye kana nonoso nuko kabisa bimeze match ziza kuba ziko ziraba kuno munsi tuza tubabwira amaliziti nyine zo bameze ku munsi w'ejo ibiza kuba vyavuyemwo bigeje isaha no vuga ngo 11 mu biga twabwiye ko ni Gladiators na kipe ya Rezipo rukeza kuba rubagisha isaha 9 nyine kuri ico kibuga ca Departement de Sport nuko basore turangiza ikiganiro ariko nanabonye ubutumwa bwa bamwe bandikwandikiye twe tubuciyemwo hama tuza kurangiza n'ikiganiro cyo kuno munsi ubutumwa ni bwinshi ariko bumwe mwe hari ubwo twari twamaze no kuba tunacako hariya ni ariko twasomye bwo hejuru nanabonye igihe bariko banatumenyesha imigwiza kuba inatsinda cyangwa umuguza kuba unatsinda kuri kino guno munsi ruza guhuza umugwa Real Madrid ndetse na Paris Saint-Germain aho umugabo witwa Clovis Rakoze yagarutse ngaha aravuga ati Richard Mukinindo nyine asoye kugaruka ati Real Madrid ifise ikibazo gikomeye muri defense Rudiger na Raul bari kumwe ntibahuza cyane muri Chouameni ko bakinera hagati ntibahuza cyane ariko Zabi ndizeye ko yabateguye iyi minsi uyu no munsi twakubona surprise zitandukanye n'ibibazo kubera ko equipe zose zararuse umwanya wo gutegura abakinyi babo ko zaramenye situation zigiye kuba umwanya warabonetse Eric Niyongabo niwe yagarutse kandi akubwira ati Real iratsinda 3-2 bya Paris Saint-Germain ino hejuru naho hari batwandikiye mu gatondo kakaye tutashoboye kuba tunacira ku butumwa bwabo yitwa Bersham Pastel avuze ati karibu musesangure naho Paris Saint-Germain ataco yanze naco yanze avuze ati naco yanze ati yakoze kugerageza ariko igikombe ni ca Real Mazi Media TV nawe tubwiye ati karibu guys reka tugushimire cyane ya nuko kabisa bimeze tubashimire abako badukurikirana abanditse ubutumwa n'abatabwanze ubutumwa tubahe gahunda navuga ngo iyo ku munsi weje gicisa 3 tubabwira ndi makoze ko rateganijwe harimo n'urukino uza guhuza kipe ya Madrid nino kipe ya Paris Saint-Germain tugana ndi makuru uvuga ngo bavuga mu gihugu cy'u Burundi tutibagiye kandi n'izindi nkino uvuga ngo cyangwa ndi makuru aza kuba ariko aravugwa ahatandukanye turi hano ni Akejo Media ni Akejo Sport ariko reka mve hano Sovano ntashimiye bagenda ko turakorana kino kiganiro ndagushimire cyane bwana Yuson Theo kandi ndagushimire cyane bwana Mese Clovis no ngashimira na Patrick twari kumwe mu kino kiganiro no ngashimira nako yadukurikirana hariya kuri YouTube shimira na director Wilmon shoko kudufasha kugira ngo ano masanamu meza mushoboye kuba mura yabona uko ari naho butaha ku maswe ndagushimire cyane nawe Patrick Burundi rukundo twagiranye ibihe vyiza ndagushimire cyane gose Ridish shimire cyane aba twabanye shimire Houston shimire technicien Wilmon shimire Lomwari yatubereye mu commentateur wa kabiri shimire mugabo yitwa shimire Imana Pascal yakomanse ubwa mbere shimire mugabo yitwa Clovis Rakoze yabaye wa gatatu kuri uyu munsi aba bose ndabakengurukiye cyane gose ariko sino kwibagira gushimira mugabo yitwa Nicimagaritse Arcade ni abasore ba Jandos Rankunda abasore ba Berkama Spasteri Bakiri Masculine nabandi benshi batandukanye n'abadukurikiranye batavuga ariko bakaguma bicicike muga badukurikiranye ibintu bigenda neza nukuri murabo kubaho kandi mwakoze kubana nacu muze twemere ko sajye ivyo twakoze cyangwa ama prediction twatanze ku munsi wejo canke twemeza abantu ngo ivyo twavuze byari bifisano bishingiye bivanye n'ibiharo bizoba byavuye mu nkino zo ku munsi byo kuri no munsi mwijoro na hejo tuzoba dusubira Imana niyabidukundira nuko reka nafate kano kanya ndabashimire abatwe turi kumwe kuri YouTube batari bake shimire kandi nabano bagenzanye ko turi kumwe shimire kandi na Wilimo yatumye no masalamu n'amajwi bigenda kuba bigenda neza cyane tumushimire tubashimire namwe mwese aho twaganye ibihe vyiza ariko dukurikirana barashaka mu gihugu cy'u Burundi ariko dukurikirana muri hanze y'igihugu yaba mu gihugu cy'u Rwanda yaba mu gihugu cya Tanzania muri Malawi Zambia n'andi hose hatandukanye tubabwiye tuti nakagaruka tuze dusubire ku munsi weje gishisa 3 tubabwiye ndi makuru vuga ngo
tuba twabateguriye Clovis Ndike Sengiyumva Yusoni Theo Patrick Burundi Wirimo nabo twari turi kumwe tuvuge tuti nakagaruka ciao ciao